mu ntumbero yo guterera mu iterambere ry'igihugu kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2023 ni abakozi b'ibitaro vyitiriwe ikiyaga Tanganyika baza guterera umukozi mu bwubako bw'ikibuga Intwari. Abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenurwa. Ico kibuga kikaba kiriko cubakwa mu buhinga bwa none kiri muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe imana iruruka ikaguhezagira gahugu kacu kiteka torekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere. Esitoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza ikawa nziza n'itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi. Ati none ico ciyumviro c'uko abakora mu gisata c'amagara y'abantu baza gufasha mu bwubako bw'ikibuga caje gute? Nkuko mubibona aha ni kuri stade Intwari, twebwe twaravye ibikorwa biko birabera hano, murabona yuko ari igikorwa cyo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru ca kijambere. Natwe rero nk'ibitaro turongoye Tanganyika Hospital nabo dufashanije twavuze tuti ivyerekeye inkino n'amagara y'abantu ni ibintu vyegeranye cyane, nico gituma twaciye tuvuga tuti kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo ya 25 natwe tuje kwifadikanya n'abarongoye canke n'abandi bene gihugu bari ngaha kuri stade Intwari dufashanye duterere umuganda dushoboye mu kubaka mu gusahiriza mu kubaka ino stade Intwari. Muri ivyo bikorwa ntibaje bagaragara, bari baje bitwaje igikemanyi c'isima. Icambere twakoresheje ingufu zacu twikoreye amabuye hariya, hanyuma undi muganda twazanye isima, twazanye imifuko 100 y'isima ariyo twashikirije hano kugira ngo ize isahirize mu bindi bikorwa ariko barakora canke bagisigaje gukora. None ivyo bitaro bikorera hehe? Tanganyika Hospital ni bitaro biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, biri muri komine Muha quartier Kinanira ya 5 impande ya messe des sous-officiers inyuma ya Iskamu hepfo gatoyi y'ikibuga c'umupira w'amaguru. Ayo naco gituma kubatahazi turabatumiriye uwo bizokunda ubona yobona hari ico twomufasha karibu tubahaye ikaze. Abajeje ubwubako bw'ikibuga Intwari
barashimiye ibitaro n'ababikorako kuko biyumviriye kuzana isima na nyaburya basanzwe bayikeneye mu bikorwa vyo kurangiza ico kibuga. Mumenya ko ivyo bitaro Tanganyika Hospital bisanzwe bikoresha ubuhinga bwa none mu gupima no kuvura ingwara ya kanseri. Bikaba bifise n'icuma bita scanner gisanzwe kiboneka hake aha mu Burundi. Tanganyika Hospital. Humanité, modernité et la qualité. Tanganyika Hospital. 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 Bienvenue à Tanganyika Hospital. Traitement des maladies et la guérison. Bienvenue aux malades qui souffrent de la maladie. Il y a des appareils modernes. Nos services scanner, échographie, radiologie, cardiologie, psychologie, néphrologie, oncologie, orthopédie, dialyse, nervologie, vente d'oxygène médical. Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital. Radio, télévision, RTBB, ni vyiza vy'Uburundi bwiza.